kuri aya magufa yumye azotaha afise ubuzima, kuko n'abantu benshi bazi yuko ari bazima ariko muri bo ata buzima bafise. Turabaramukije amahoro y'Imana nshuti bagenzi muriko muradukurikirana kuri Vision Talk Media. Uno munsi ushizwe hejuru aho twabemereye ko tuzoduga tuzomanuka kugira ngo dushikane ibikorwa kure aho bishoboka. Mugende mu gushigikira abariko baritanga mu murimo w'Imana, abariko barara amajoro kugira ngo bashikane ubutumwa bw'Imana kure, bakora umurimo w'Imana yabahamagariye. Hamwe rero uno munsi twagendeye kuri Eglise Methodiste Libre mu Busoro, aho twagendeye abariko barategura ibikorwa vy'Imana, afise ibikorwa bidasanzwe. Bene data ndababwiye ngo ni ibikorwa bidasanzwe, aho hazoba hari ubwoko butandukanye bw'abaririmbyi, aho hazoba hari abakozi b'Imana batandukanye. Rero ico tubijeje yuko mwoza kugira ngo mwumve ivyo Imana yashize muri bo kugira ngo muze muhezagiranwe nabo. Rero hamwe n'ivyo tugiye kwakira umurongozi kugira ngo atwidondore, atubwire n'imirimo asanzwe arangura muri runo rusengero, ndetse atubwire mu yandi majambo yiyaguye ingene bigiye kugenda. Murakoze mudukurikirane, nemwe bagire kugira subscribe, share ndetse na comment. Murakoze, shalom shalom. Murakoze cyane banyakubahwa kuri kano kanya muduhaye kugira ngo tubabwire muri make icyo turiko turategura hano nkuko mwatugendeye. Jewe ndi umurongozi w'umugwi wo guhimbaza no gutazira Uhoraho wo mw'ishengero Methodiste Libre Busoro, paruwasi ya Musaga, mu bubwirizwa bwa Ntahangwa y'Uburengero. Rero ntarandiriye turanezerewe cyane ubwa mbere hoho na kino gikorwa twateguye ni gikorane kidasanzwe, aho turiko turabategurira kuri kino civugo kivuga ngo amagufa yumye araba mazima kubw'Uhoraho. Ego rero turipfuza ko abantu bo twitaba ari benshi, bakaza bakumva canke se tugasangirira hamwe kuri kino civugo. Ni civugo kidasanzwe, ni ijambo dusanga mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiel mu gice caho ca 37, ijambo ritubwira ivy'amagufa yumye. Ushobora kwibaza canke umwe n'uwundi yo kwibaza ati mbega bavuze amagufa yumye baba bashaka kuvuga iki? Bavuze amagufa yumye, si amagufa tubona ariko aratembagara ngaho y'abantu canke y'ibikoko, ariko muri iki gihe ca Ezekiel yari ubwoko bwa Isirayeli. Ubwo bwoko bwa Isirayeli bwari bwarakoze ivyaha bibabaza Imana cane, kugeza yaho Imana iriko irabaraba ibabona nk'amagufa yumye. Rero natwe turiko turaraba muri kino gitabo, twarabonye yuko iki civugo twocisunga kugira ngo duhamagare bene data bandi bariko bagendagenda muri buno Burundi bwacu canke se ndetse no hanze yaho, ariko batarakira umwami Yesu, kandi Uhoraho nawe abaraba akababona mu buzima bw'icaha, bakaboneka nk'amagufa yumye. Kuko ijambo ry'Imana riravuga yuko ingero y'icaha n'urupfu. Mu yandi majambo rero umuntu yakoze icaha aboneka nk'uwapfuye imbere y'Imana. Cyo gituma rero tuko turatumirira abantu kuza abariko baradukurikirana, bazoze bifatikanye natwe muri kino gikorane kizoba kw'igenekerezo rya 23 kizobera hanyene mu Busoro, kugira ngo baze dusangire ibi vyiza kandi tubone ababohoka. Ego murakoze cyane. Rero iyo nkuko mwavuze amagufa yumye, mwagiye muvuga ibitandukanye, muradusigurira. Mbega abariko baratwumvira ni ikihe kintu mushobora kubizeza? Kumbure hari ikintu kidasanzwe kizoba categuwe Imana izobakoresha, boza biteze? Murakoze cane. Ikintu ca mbere boza biteze, mu vy'ukuri muri no minsi turiko turabona ugupfa kw'imitima, turiko turabona abantu benshi bagenda mw'ibarabara mugabo mu mutima batarakira umwami Yesu. Rero twobizeza ko boza uwo munsi bakazotaha bakiriye umwami Yesu, akaba muri bo nk'umwami n'umukiza, akabaganza. Rero urumva turabizeza yuko vy'ukuri uwo munsi udasanzwe igenekerezo rya 23
bazohura n'Imana, baze bakire guhura n'Imana. Ego nico nobizeza kabisa kugira ngo bazoze dusangire ukubaho kw'Imana. Nanje ku mazina yanje nitwa Kezekimana Patience, nkaba ndi umushipiride rya Eglise Methodiste Libre ryo mu Busoro. Hanyuma kuri ino teme twizeje abantu yuko bazoza bafise umutima witeze kwakira ubuzima kuri aya magufa yumye azotaha afise ubuzima, kuko n'abantu benshi bazi yuko ari bazima ariko muri bo ata buzima bafise, bakaba bafise ivyiyumviro bibereka yuko ari bazima, ariko Imana aho yabaraba ikabona yuko ata buzima bafise. Natwe nk'abaririmbyi twizeje yuko ubwo buzima bazotaha babwakiriye bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka tubatumiye mwese rero muzoze mubane natwe kuri uwo munsi. Murakoze. Murakoze cyane. Hama twongere tubibarize, wavuze ko uri umuririmbyi, n'ikihe kintu wizeje abazoba baje muri kino gikorwa canke abariko bumva kino kiganiro, ubizeje ko bazotaha babigeze ku rundi rugero bivanye n'aho bari bari? Murakoze cyane kubw'icyo kibazo mutubajije. Icyo twobwira abantu bazoza icambere bavana objectif umuntu aba afise, ariko kuri objectif umwe wese azoba afise twiteze ko azotahana ibintu vyinshi. Ku bijanye n'uburirimbyi twiteze yuko abantu bazofashwa mu ndirimbo zateguwe, harimwo kubohoka, uwumva yuko ata buzima afise azotaha butahanye, uwumva yuko ata vyizigiro azotaha afise ivyizigiro. Nivyo onye mu majambo make, ariko ni vyinshi cane, si ivyo gusa, ni vyinshi cane novuga sinoheza. Murakoze. Ku mazina nitwa Nizeyimana Renova, nanye nkaba ndi umuririmbyi wo mw'ishengero Methodiste Libre nyene, ishure ni rya Busoro, paruwase Musaga. Ubwo ico gikorane kizobera nyene kw'ishure rya Busoro, ni muri zone Kanyosha. Ugomba kuhabona neza uriko uradugana ugeze kwa Viji ufata moto gushikanaho kuri Methodiste Libre Busoro. Ego hanyuma kuri igikorwa twabateguriye, ego mu bijanye n'indirimbo harimo ivyo abantu bose bakeneye, harimo ubuzima. Ni ukuvuga ko kwiyo tema amagufa yumye, kwiyo tema amagufa nyara ubuzima kubw'uhoraho, harimo ubuzima budasanzwe. Rero tuhamagara abantu mwese muke badukurikirana n'abandi bose baza kumva izi nkuru ko tutaba ari benshi. Murakoze cyane kucerekeye iyo tema amagufa nyara amazima kubw'uhoraho. Ego turiteze neza yuko abantu bazokwitabira ico gikorane bazohakora ubuzima budasanzwe, kuko kumva ngo amagufa yumye abashaka kutabitahura benshi. Mbwa amagufa yumye no kuvuga ngo n'ubuzima butarimwo Imana, nibwo nico cyitwa amagufa yumye. Rero abantu bazoza bose mu cyo gikorane turiteze neza yuko biciye mu ndirimbo, biciye mu yo tema y'amajambo y'Imana azosigurwa, turiteze neza yuko abantu bazofashwa, abantu bazomubwiza bw'Imana babe aho Imana igomba ko abanyene. Rero abariko baradukurikirana biciye muri rezo sosiyo nabo ushobora kubabwira? Ariko badukurikirana biciye ku marezo sosiyo, no batumirira nabo ko bacumva akakamo bakibona gusa babishire ku mutima, kugira ngo ntibabirengane nkuko bama barengana ivyo bama baraba, ariko babone yuko ibyo dusize hano hantu ku marezo sosiyo, babone yuko ari vy'ingirakimazi. Baze bitabe ari benshi, ubuvyumva bibwire n'abandi, kugira ngo baze bahakure ubuzima. Kuko iyo teme twateguye pe n'ukuri, hamwe nyene abantu nyene abazobitaba bose nta numwe azova aho hantu atahakuye cyangwa adatahuye icyo Imana igomba ku mwana wayo. Ivyerekeye itariki 13 z'ukwezi nyene, nuvuga ngo ni dimanche nyene ya 23, amasaha kizotangura igikorane isaha 3 kizoba gitanguye, hama gicambere gihe isaha 6, hama tubana gigira kabiri isaha 9 gihe isaha 12. Muratumiwe rero mwese muri Methodiste Libre, ishure ni Busoro, ishengero ni Busoro, ni muri zone Kanyosha ku mutumba wa Busoro. Abatoshobora kuhamenya, abamotari bose barahazi, abatagisimeni barahamenya, abagendesha amabajaji bose barahazi. Ushaka kwinguruza vyoroshe
ugeze kwa visi ufata moto, ugeze hariya epfo ku mababara abiri, aho hose uriyunguza zikoroha, upfa kuvuga izina gusa Methodiste Libre Busoro, abantu bose barahazi. Abadukurikiye mwese turabaye kaze, mwese amahoro y'Imana abane namwe, kandi tuteze neza ko mwese muzoza muri benshi, n'abatabimisi bose muze mu batumire. Murakoze. Murakoze cyane kongera kuntiza kano kanya kugira ngo nongere ntumirire abantu. Ubwa mbere hoho twavuganye, ndabereka ko ndabatumirira kuzoza mu gikorane cacu twateguye kuri iri genekerezo rya 23 z'ukwezi k'umunani kunyene turimwo umwaka w'ibihumbi 2026. Nukuri turifuza ko abantu abumva barushe baremerewe boza bakabohoka. Ndazi ko hariho abarushe, abafise imitima irushe kubw'icaha cane cane nivyo tuvuga, kuko Imana irakiza imibiri kandi igakiza n'imitima. Cane cane rero Imana irakeneye imitima yacu kugira ngo itwakire. Rero ndabandanya kandi ntumirira abantu bari muri no mihingo, muri no micungararo ya Kanyosha, Ruziba, Kibenga, Kinindo, haruguru mu Kamesa, canke haruguru cane mu Gisovu. Ndabatumirira cane kugira ngo bazoze kuri iri genekerezo rya 23. Musaga hakurya hariya Gasekebuye, Kamenge, Rohero, hariya hose turabatumirira kabisa. Za Gishingano hakurya, bazoze twifatanye, dusangire ibyiza vy'Imana. Kandi ndabizeza ko mu vy'ukuri nta numwe Imana yanka, nkuko nari nabivuze. Imana ntikunda abapfa, Imana iranka urupfu rw'umuntu apfuye ari mu vyaha. Irakunda rero umuntu kumwiyegereza, kuko no muri rirya jambo turabona ko Imana ubwayo ari yiza igakura abantu mumva. Mu yandi majambo niyo ikiza abantu, umuntu wewe ntafise ububasha bwo kwikiza. Nico gituma rero ntumirira abantu kugira ngo baze kuri uyu munsi udasanzwe, irigenekerezo rya 23, tuze twakire ubwiza bw'Imana, tuze tube mu bwiza budasanzwe. Ndizera ko nta uzoza kabisa azotaha ari umuhombe. Tuzokira ku buryo bw'umubiri kandi dukire no ku buryo bw'umutima. Rero ndabashimiye cyane, nizera ko bazotwitaba, abazokumva kano kamo, abari muri no micungararo ya Kanyosha ndetse hirya no hino ndetse no hanze y'igihugu, abashobora kuba bazoba bariko barakurikirana ku rubuga canke se kuri rezo sosio, bazobona kano kamo baze batwitabe. Murakoze cyane.